inkingi zitanu z'ishengero ry'urutare nizo twubakiyeko kugira ngo ishengero rihagarare neza, ishengero rikomere, ishengero ribijya agaciro n'abaririmwo baba bagaciro. Iya mbere no gusenga, atagusenga Imana agaciro kazohinduka ubusa, kuko kugira ubu w'igiciro matana n'umunyagiciro. Imana yacu ni y'igiciro cyane, nimushobora kumatana utagira imigenderanire nawe. Iyo migenderanire ikomezwa n'amasengesho, kandi ikigeretse kuri ivyo n'ishengero rizoba iry'igiciro kuko n'inkingi twubakiyeko. Rero dusenge, musenge ubudasiba. Inkingi igira kabiri, gutanga. Ko nzirikana mwama mwahezagiwe, kubera iki mudatanga ishikanwa gishimwe? Munezerererwe gutangira Imana, si gutanga mu bwami no kubw'ubwami gusa, ariko no gusangira ivyo dufise. Inkingi ya gatatu, gutazira. Dutazire mukuru ariko biva mu mutima, tuzi uwo dutazira uwo ari we, tumutazire n'umutima ugororotse wera. No kuvuga ngo imbere yo gutazira tubanze duce bugufi, twisabira imbabazi, tubikore tubikunze, tumenya ngo muri uko gutazira turashobora kubona ubwiza bw'Imana, muri uko gutazira urashobora kuhakirira ingwara. Tutazire biva mu mutima, tubikore mu mpwemu no mukuri. Iyindi nkingi igira kane, gukorera hamwe. Twige gukorera hamwe. Gukorera hamwe bizana ubumwe, ubufatanye, tugashigikirana. Twize gukorera hamwe no gushigikirana ande woho y'ivyaha no mu rusengero tuzosanga twabikoze, no gushigikirana hariya mu kibano uzusanga urabikora neza, no mu kibano baragushingira intahe kushigikirana kubera twamenyereye kubikora ariko tutabiririmba gusa. Turashigikirana mu bikorwa, turashigikirana mu bihe vyiza, turashigikirana mu bihe bigoye. Twige gushigikirana, gukorera hamwe, dukore mu bufatanye, dukore mu rukundo, kandi ni wabikora bizokongera kw'agaciro. Inkingi ya nyuma, gushira ijambo ry'Imana mu ngiro. Benshi babayeho badashira ijambo ry'Imana mu ngiro. Gusoma ngo Imana n'urukundo, natwe dukwiye gukundana, ugasanga umuntu ntagira urukundo namba. Ngo tubabarire, ngo nkuko ngo Imana nayo tubabarire, ugasanga umuntu ntatanga imbabazi namba. Abakunzi ba Yesu nabakora ivyo abagera. Gushira ijambo ry'Imana mu ngiro bizoduhindura abakunzi ba Kristo. Ubaye umukunzi wa Kristo, ndakubwiza ukuri uzoba w'igiciro gusumba abandi bose. Ngira ndabasabe rero izi nkingi nibize biraherera hajya atuje mu gikorane tubiririmba, uzura ziyumvirako, kuko iyi nkingi uhagaze mu mwanya wawe ukabishira mu ngiro, nukuri uwundi akabikora, tuzosanga nukuri ishengero rihagaze neza. Sanze manire mu ruhande rwacu,